umugoroba w'uno munsi ku itariki zitatu kuwa gatanu 2025 mu kwezi kw'indwi niho habaye ikibazo gikomeye cyane hariya mu Bwongereza. Umujura wa Liverpool Diego Jota akaba yitavye Imana, ndetse akaba azize impanuka y'imodoka yari mu muhanda, nuko bikaba byarangiye gutyo uyu mujweri nta kibarizwa ku isi y'abazima. Ndetse tubandanya tubabwira yuko uyu yari umujweri ukomeye cyane wa Liverpool, yari mu bakizigenza abo Liverpool yahora agenderamo cyangwa se yahora igenderaho mu bajwere bari bamaze igihe hari ahantu. Rero n'umubabaro ukomeye cyane kuri uno mugabo, ndetse tunatanga pole ku muryango wiwe, famiye yiwe. Hari hataracana iminsi 10 yarakoze mariage, ariko bikaba birangiye uyu musore yitavye Imana. Rero nubwo yarakikora mariage, ariko yarafite abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa. Rero birababaje, ndetse ntiyapfuye wenyine, apfanye na murumuna we, nawe yari kwakina muri 2e division. Murumva yuko ari umubabaro udasanzwe ku mubyeyi cyangwa se ku babyeyi baba basore kuba batakiriho kuri no munsi, cyane cyane duhampore ku muryango we, kuri timu ya Liverpool, ndetse no ku isi yose kubona tudazosura kandi kubona muri tere uyu mujweri ukomeye cyane. Ndetse yarasanzwe ari n'umukinyi wakinanye na Cristiano Ronaldo hariya muri Portugal. Murumva yuko yari umukinyi ukomeye cyane. Rero tukiraho tuza nyine tunababwira n'uburyo uyu mukinyi yitavye Imana. Hari abantu benshi bagiye bamwifuriza irihuko ridashira. Hariho ba Cristiano Ronaldo bagiye bakinana hariya, hariho ba Lionel Messi, nubwo batakinanye ariko burya bantu b'Imana bajweri barakundana. Nyuma ya biriya tuza tubona mu kibuga, kandi ni ibintu bibabaje cyane kubona umusore nk'uyu yaragifite kazoza keza. Ni umusore urumva wari ufite nk'imyaka 28 n'icenda gutyo, yavutse muri 96 akapfuye 2025. Ni ibintu bibabaje cyane. Yarakira umwana, yarakira umusore ukiri mutoya wari ugifite kazoza. Impamvu tuvuze cyane kuri uyu nguyu Diego Jota ni ukubera ariko ari we wari uzwi cyane paraporo ya murumuna we, ariko nakababaro kadasanzwe kubona uyu musore atakiriho. Rero bafana cyangwa se bakunzi ba Chivio Dreams, tugarutse twibihanganisha namwe, kandi abakunzi ba siporo kubona mutazosura kandi kubona ku mupira w'amaguru uyu musore Diego Jota. Ni benshi bagiye mwifuriza iruko ridashira. FC Barcelona yari mwifurije, Real Madrid nayo nuko, Liverpool nayo bwayo twabonye itangazo ryo official bavuga yuko uyu musore atakiriho, ariko kandi batangaje bavuga kuko bazobandanya bamwunamira kugira ngo bamuhishe icubahiro ciwe. Rero ni ibintu bibabaje cyane kubona uyu musore atakiriho. Ni benshi ba Kylian Mbappe n'abandi bagiye batandukanye, abajure bagiye bakinana, benshi bagiye bamwifuriza iruko ridashira. Natwe turari mwifurije kubona uyu musore umugenda, umusore warukiri mutoya ugifite kazoza atakiriho. Birababaje cyane, ariko kandi nta kundi ni mwisi niko bimeze. Iherezo ry'ubu buzima ni ukuva muri uno mubiri, ariko kandi twizeye yuko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzobamo, bivana n'umuntu ico yizeye. Yarizeye Yesu Kristo, murumva yuko byoroshe cyane, agiye kubaho ubuzima budashira. Turabashimiye abakuzi ba Chivio Dreams, tuzogenda tubamenyesha uko ibintu bihagaze. Murakoze cyane.